bakunzi b'ibiganiro bica kuri televiziyo Heritage nongeye kubaramutsa ndabifuriza amahoro y'Imana. Iki ni ca kiganiro Bibiliya ivuga iki kiduhamagarira kicugurura amaso yacu kugira ngo twumve ico Bibiliya ivuga, hanyuma dutahure ukuri Imana yahishuye, kandi uko kuri ni kumwe mugabo tugushira mu ngiro ugutandukanye bivanye n'ibihe tuba turimwo. Hanyuma ibiganiro biheruka twarabonye mu biganiro giheruka twabonye abacamanza igihe kitari coroshe namba mu buzima bw'Abisirayeli, aho bagiye basubira inyuma, hanyuma mugabo bikabagora, ariko Imana mu buntu bwayo no mu rukundo rwayo ikabahana nk'umuvyeyi kugira ngo bayigarukeko, hanyuma bayigarutseko igaca ibahagurukiriza umucamanza abarongora, akongera akabafasha kugwana intambara kandi bakanesha ku buntu bw'Imana. Rero uyu munsi tuguma tubandanye n'ibitabo vya Samweli, ibitabo vyitiriwe Samweli bibiri, ca Samweli ca mbere n'ica kabiri, turaza kubifatira hamwe kuko n'ibitabo bivuga inkuru imwe, n'ibitabo bivuga ku bami. Igihe rero Abisirayeli bari bavuye mu ntwaro y'abacamanza canke abacamanza, ubu umucamanza wa nyuma Samweli, Imana yariko iramwereka ngene Abisirayeli ko barasubira inyuma, mugabo mu nyuma tubona Abisirayeli hageze igihe barisabira umwami, bavuga ko bagomba kumera nk'ayandi mahanga. Samweli vyaramubabaje cane, mugabo Imana iramubarira ko ari co gihe bagezemwo ko yobareka, hanyuma Samweli aca arabatoraniriza umwami yitwa Sawuli. Igitabo rero ca mbere ca Samweli kivuga ahanini ngene ihanga ry'Abisirayeli ryavuye mu ntwaro y'abacamanza ryinjira mu ntwaro y'abami, hanyuma ritwagwa n'umwami wa mbere Sawuli. Mbega ico gitabo canditswe nande? Ico gitabo canditswe na Samweli hamwe n'abandi witwa Abiyatari. Hanyuma umuntu aha reka tangwe tuvuge kuri uyu mugabo Samweli ngene Imana yamuhagurukije mu gihe abaherezi abahungu bene Eli bari barasubiye inyuma. Bibiri ivuga ngo barakora ivyaha biteye ubwoba, bakabikorera mu rusengero, bagasenga, bakarenganya, bakasambanirayo, hanyuma Imana birayibabaza cane. Ico gituma Imana yahagurukije Samweli avuka mu buryo budasanzwe ku mukenyezi yitwa Hana, yamaze imyaka myinshi atararonka umwana, hanyuma Imana arasaba Imana umwana, Imana imuha Samweli. Samweli rero avuka mu gihe abantu bari barasubiye inyuma, ico gihe c'abacamanza nkuko nabibabwiye mu biganiro giheruka, hanyuma mugabo Samweli akurana umutima wubasha Imana. Bibiri ivuga ngo nta jambo ryiwe na rimwe ryigera rikorokera hasi, yagorokeye Imana mu buryo budasanzwe, arumvira Imana n'ubwo urungano rwiwe rwari rwarononekaye. Aha nkavuga nti ntawogira urwitwazo ngo nukubera abamukikuje bariko barakora ivyaha ngo nawe ategerezwa gukora ivyaha. Oyaye, ubuzima bwa Samweli buratwereka ko umuntu ashobora kugorokera Imana no mu bihe abandi batariko barayigorokera. Hanyuma kandi navuze ngene aba bene Eli bagendera mu vyaha. Umuntu yoshobora ariko arabisoma yoshobora kwihuta guca imanza, mugabo nabiki gihe ivyo vyaha arabikorokeramwo, aho abantu usanga bitirirwa ngo n'abarongozi mu bikorwa vy'Imana mu ishengero, mugabo ugasanga bariko barakora ivyaha biteye ubwoba. Abigeme bariko barumviriza n'abapastori ugasanga bafashe ku nguvu, canke abapastori ugasanga bariko baraniganira amashikanwa, nk'uko n'abahungu bene Eli baniganira amashikanwa, inyama zaza gushikanwa ko bimaze. Rero abantu bakeneye ubuntu bw'Imana no gutabagwa no gutinya Imana. Hanyuma rero Samweli Abisirayeli baramubwira ko bakeneye umwami, hanyuma arababara, mugabo ashabahagurukiriza umwami yitwa Sawuli. Ico gihe c'abami gitanguye, Sawuli yavyifashemo neza namba, kubera hageze igihe cyane cyane mu ubwami bwiwe bwamaze imyaka 40, mugabo harageze igihe ububi bwiwe butangura kwiyerekana. Ububi bwiwe rero tubona ku gice ca 13, igitabo ca mbere ca Samweli 13, aho
yagiye yatanze ibimazi vy'Imana, igikorwa cyari kijejwe abaherezi, umuherezi Samweli. Hanyuma acamubwira ngo nari nabonye batevye, hanyuma nca ndatanga ikimazi. Mugabo Samweli aramubwira ati wakoze ikidakogwa, kandi Imana ntikinezererewe inganji yawe. Kindi cyaha yakoze tukibona mu gitabo ca mbere nyine ca Samweli 15, aho Imana yamurungise kurimbura Abamaleki. Ico gihe Imana yavuga iti ngoma nihora Abamaleki kubera barimye inzira Abisirayeli igihe bava muri Egiputa. Wisoma mu gitabo ca Samweli 15:2. Iyi misiyo rero Sawuli yaramunaniye kubera yaragiye ashitse muri ico gihugu c'Abamaleki. Ego Imana iramushoboza kubanesha, mugabo umwami Agagi aramureka, ibikoko canke ibitungwa vyiza arabireka ntiyabirimbura. Hanyuma abizanye Samweli asharamubaza ati urubanza Imana yagutumye rwagenze gute? Hanyuma Sawuli avuga ati narurangije kandi narukoze neza. Mugabo Samweli aramubwira ati ariko je hariho urwanaga ndiko ndumva. Urwanaga rusigura iki? Sawuli arisigura ati hariho ibitungwa vyiza bizinasigaje kugira ngo nzoshikanira Imana. Aramubwira ati ya Imana burya ntinezererwa ibimazi gusumba kuyumvira. Ati rero kutayumviye Imana igukuye ku nganji. Ati Imana yamaze gutoranya uwo yishimiye, uwo ikunze. Rero ivyo vyaha bibiri byaragaragaje umutima wa Sawuli ko atubaha Imana, ko adatinya Imana, ko atumvira Imana. Hanyuma cyakurikiye nuko Imana yaciye ihana cane Sawuli kubera munyuma Sawuli yahavuye agenda kuraguza, arabona ko Imana yamutaye, hanyuma aragenda mu ntambara arapfirayo. aba Filistia niyo bamwishe, amwicana n'abahungu biwe 3. Ubisoma mu gitabo ca mbere ca Samweli 31. Hanyuma rero ico gihe Imana yari yamaze kuzinukwa kwanka Sawuli, yaza yamaze gutoranya umusore yitwa Dawidi yararobanujwe amavuta atoranywa mu bahungu ba Isayi. Mugabo Dawidi yari muto cyane kandi yarakira umwungere, kuyoboka bakuru biwe bamusuzugura cyane igihe yaza kugwana na Goliyati. Baguma musubiza inyuma ati wewe genda urabe za ntama za papa, ibi by'intambara we ntazo wamenyeye. Mugabo Imana iramuha kunesha intambara ya Goliyati. Hanyuma rero Imana yatoranije Dawidi. Mugabo Dawidi umutima tumubonana ningene muri iki gihe Imana imaze kumurobanuza amavuta, mugabo atari bwinjire mu burongozi bwo gutwara igihugu ngene yavyifashemwo. Yagumanye umutima uciye bugufi, yagumanye umutima wo gukorera Sawuli, nubwo Sawuli hageze igihe akabona ko Dawidi Imana imutwaraniriza zo mutwara. Hanyuma mugabo Sawuli aramugwanya cane, mugabo Dawidi aguma yihanganye. Ego harageze igihe Dawidi aramuhunga kubera hari hageze igihe aho Sawuli afata icumu akaricumita akaritera Sawuli, akaritera Dawidi. Mugabo Dawidi akarikwepa, hanyuma acarate barabona ko yamaze gucika umwansi wiwe agomba kumwica. Mugabo kintu tubona ngaha ningene Dawidi yihanganye akagira ivyizira ati vya byose Imana yantoranije irazi ingene izontu ishikana ku ngoma. Hariho ibihe yamuhunga, hanyuma Sawuli akarekura ingabo kugira ngo bagende bamusange yahungiye mu ishamba bamwice. Hanyuma hari gihe Dawidi yamuronka akaryo kumwica, mugabo Dawidi aravuga ati kirazira gukoza inkota ku muntu Imana yarobanuje amavuta. N'umutima udasanzwe ukomeye cyane wo kwizigira Imana, n'umutima wo kubona ati ivyo Imana yavuze izobishitsa ntakoresheje inguvu zanje, ntabanje gukora ibyaha. Abakiriko barakura bakino gihe ni impanuro idasanzwe ko badakwiye kurondera ibibanza by'uburongozi ku nguvu, mugabo Imana yagutoranije uburongozi, Imana gusezeraniye izobugushitsa ko utabanje kwiyambika ibara no gukora ivyaha. Igitabo ca mbere ca Samweli kivuga hanini ku ntwaro ya Sawuli.
ingene ari intwaro, ego hari intambara zimwe zimwe yanesheje, mugabo ivyaha vyiwe n'umutima wiwe vyahavuye bigaragara, hanyuma araneshwa aca apfira no mu ntambara. Yapfuye nabi, yishwe n'abanyamahanga. Urupfu rubi ku mwami vyitwa ko yari yatoranijwe n'Imana, umwami yatwaye imyaka 40, umwami Imana yari yarizigije igihugu, umwami wa mbere w'Abisirayeli. Mugabo mu by'ukuri uriko arabangana yari yatowe, bari barabishije amaso igabo kirekire c'inguvu ciza ku maso. Hanyuma mugabo igihe ka Dawidi katoranywa, Imana yabwiye Samuel iti jewe sindaba nkuko abantu barahaba, jewe ndaba mu mutima, namaze kubona uwo uhuje n'umutima wanje. Reka rero tuje ku gitabo ca kabiri ca Samuel. Ahanini igitabo ca kabiri ca Samuel kivuga ku ngene Imana yatoranije Dawidi, ngene Dawidi yabaye umwami w'Abisirayeli. Uyu mwami Dawidi Imana imutoranya kiri muto nkuko nabivuze, ari umwungere, hanyuma aratebaraja ku nganji. Mugabo nawe nyene yagiye buke buke, yatanguye atwara amahanga abiri, Abayuda, kubera yari umuyuda. Burya Sawuli yari wo mu ihanga ry'aba Benyamini, mugabo Dawidi yari wo mu Bayuda. Kandi uravye ubuvugisha Imana yari yavugishijwe Yakobo ku bana biwe, ikavuga ati muri Yuda niho hazova Segaba, ubona n'ubundi intwaro yategerezwa kuza mu muryango wa Yuda. Nico gituma umuzo wa Dawidi waje uhuriranye neza n'ivyo Imana yasezeranye, n'ivyo Imana yateguye ko igihugu c'Abayuda canke umuryango w'Abayuda ariwo uzovamwo umwami, azoba umwami ahambaye. Dawidi rero araje ku nganji, hanyuma ivyamuranze mu myaka ya mbere byabaye ibintu vyiza, aho anesha abansi, aho ashiraho imbibe nkuru z'igihugu ca Isirayeli. Niwe yanesheje intambara nyinshi, hanyuma arashiraho imbibe z'igihugu zidasanzwe mu gihe ciwe. Hanyuma hari igihe yasavye Imana, hari ikindi Imana imukoresheje, ni yarahinduye ikibanza cyo gusengeramo, cyo gutangira kw'ibimazi, arico yavuye ahindura ikibanza gikuru c'intwaro Yerusalemu. Ku ntwaro ya Dawidi, Yerusalemu niho bahatora, kubera ubwa mbere basengera Ishiro. Ishiro wari umusozi Yosuwa yatoranije, umusozi Yosuwa yagaburiye ko amahanga igihe bariko baragabura igihugu c'Ikanani. Mugabo Ishiro mu nyuma Imana yapfuye ihashira ku rubanza, hanyuma Imana ibahindurira ikibanza baja Yerusalemu. Yerusalemu rero turazi twese ko ari umusozi udasanzwe, n'uyu munsi ukiri kuraniganirwa, mugabo n'umusozi Imana yatoranije ku gihe ca Dawidi. Ivyo tubisoma mu gitabo ca mbere ca Samuel murongo w'indwi, ca kabiri ca Samuel igice c'indwi kuva mirongo ya 16 na 16, aho Imana itoranya Yerusalemu ikahashira kibanza cyo gutangirwa ibimazi, ikahindura capitale novuga spirituelle et religieuse. Mugabo kintu gikomeye ngaha umuntu yovuga kuri umusozi wa Yerusalemu, hageze igihe Dawidi avuga ati birakwiye ko nubakira Imana ingoro, kubera gushika igihe isanduku y'isezerano bayishira mu ihema kwa kundi nyene Imana yari yaracapuye ihema mu gihe c'ubugaragwa. Hanyuma Dawidi aravuga ati si vyiza ko jewe no kwibera mu kizu ciza cubatswe neza, hanyuma isanduku y'isezerano ikaba mu ihema, atereka nubaka ingoro nziza. Imana kirabwira Dawidi ati oyaye wewe ntuzokubaka uwo rusengero uri kuriyumvira, mugabo umuhungu wawe Salomo niwe azogubaka. Kubera wewe waragwanye intambara nyinshi, ku maboko yawe hariko amaraso menshi. Hanyuma Imana rece mubariruko, kandi Salomo niwe yahavuye yubaka ingoro. Tuzoyibona mu bitabo bizokurikira, mu biganiro bizokurikira. Mugabo ku gigabane ca 11 tubona Imana tubona Dawidi ashikirwa n'icago. Cago nyabaki? Dawidi yarakoze icaha. Ntawovuga nuko ari icaha, ahubwo yakoze ivyaha, kubera abasirikare we bari mu ntambara. Hanyuma Dawidi ngo yari mu nzu yiwe yo hejuru, ibaraza ryiwe ryo hejuru aruhubutse, hanyuma ngo
arabiye mu idirisha abona umugore w'umusirikare yitwa Berisheba, umugabo wiwe yitwa Uriya yari mu ntambara, hanyuma amubona ari muri dushe ari koga, hanyuma aramwifuza, aramutuma ko bararyamana, aba yakoze icaha c'ubusambanyi, hanyuma aca aragira ubwoba, abona ko kugira ngo ntibimenyekane atume ko umugabo wiwe, hanyuma baryamane n'uyo mugore wiwe, hanyuma umwana azovuka bazoce bimenyekana ko ari umwana wa umugabo wiwe. Mugabo cyo kinyoma aragipanga kiramupangurukana, kubera Uriya aramutumye ko, hanyuma aramubwira ati gendera uryamane n'umugore wawe, ruhuke ko intambara iraruhishije. Mugabo Uriya arakurikiza amategeko y'intambara, aranga kuryamana n'umugore wiwe, ko yavuga ati mu Bisirayeli mu mateka yacu kirazira kwinezereza, kirazira kuja mu bihe byo kuryamana n'umugore kandi turi mu bihe by'intambara. Hanyuma Dawidi ico kinyoma ciwe kipfuye, mu nyuma acamubwira ati uyu mugabo rero arananiye, nimusubize ku rugamba kandi aze kuja imbere, hanyuma mukani mutumbereze ahantu urugamba rushushe. Burya mu nyuma uyo musirikare yahavuye apfa kuko bamushize ahantu urugamba rushushe, kandi ubona nyene baramu expose kugira ngo apfe. Uriya apfuye rero, ivyo vyaha by'ububeshi, by'ubusambanyi, by'ubwicanyi biba bikorokeye kuri Dawidi. Dawidi ariraramira ngaho, hanyuma wa mwana wa mugore arasama inda ya Dawidi. Mugabo mu nyuma uyo mwana yahavuye apfa, ntiyakuze, ariko Imana icurinyika umuvugishwa n'Imana Natani arabwira Dawidi ati, aramucira umugani, umugani w'imburi, hanyuma mu nyuma ate baramududurira ko ati warakoze ibyaha. Hanyuma Dawidi arabibona neza ko yakoze ibyaha by'ubuyobe, aca arihana. Abasoma Bibiliya musomye Zaburi 51, usomye titre yayo ubona ngo ngene Dawidi yihanye kubera icaha yakoze cyo kwishisha Uriya no gusambanya Berisheba. Hanyuma arihana, Imana iramubabarira. Mugabo Natani aramubarira ati ico caha wakoze urakibabarirwa, mugabo kizogira ingaruka mu nzu yawe, umuryango wawe hazokwama inkota. Rero byabaye uko nyene, kubera cacambere caciye kiza no kwa Amunoni, umwe mu bahungu biwe yaciye asambanya umudemiseri wiwe, hanyuma Tamari. Hanyuma ico caha kirababaza umusaza wa Tamari, Salomo arategura plan arica Amunoni. Mu nyuma carahunga, Abusalo nawe ahungutse, nawe nyene araja mu ntambara, mu nyuma nawe nyene arapfa. Rero ubuvugishwa Natani yabariye Dawidi buba burashitse, aho kubera icaha Dawidi yakoze haciye haza ibyago umuryango wiwe, hatangura kuba ubwicanyi uteye ubwoba. Hanyuma ni muhigabane rero gikurikira c'igitabo gikurikira, aho tubona ko Imana mu buntu bwayo no mu mbabazi zayo yahavuye isezeranira Dawidi ko mu muryango wayo, umuryango wiwe ariho hazokwama hava umwami, ko hazogera igihe ahubwo hakaza n'inganje itazoshira. Bwari uvugishwa ko muri Dawidi ariho hazova Mesiya. Wisoma mu gitabo ca mbere ca kabiri ca Samweli 7 umurongo wa 13 n'umurongo wa 10 gushika ku murongo wa 16. Hanyuma Imana inganje yiwe yamaze imyaka 40, hanyuma asubirirwa n'uwitwa Salomo umuhungu wiwe, tuzoyibona mu higaniro kizokurikira. Ariko nagomba mu gusozera kino higaniro twibaza hakabazo, mbega tiko turasoma ibitabo by'abami, n'ubuhe butumwa dukwiye kumvamwo ahanini? Dukwiye kuraba umwami Sauli, ukaraba umwami Dawidi, ukaraba umwami Salomo, ubona ko Imana yari kumwe nabo, mugabo ubona ko bose bari bafite intege nke. Mugabo ibitwereka igicapu cuko hariho umwami adasanzwe azoza atagira akanenge, kuko igihe Yesu yariko arigisha mu butumwa bwiza yaravuga ngo uruta Salomo ari ngaha. Byumvikana ko hariho umwami twiteze.
hanyuma kandi umwami twiteze, umwami Yesu ni umwami aganza abandi bami bose. Ibitabo by'abami bitwereka ko ubwami bwa kino gihe hagera igihe bukagira intege nke, mugabo ubwami bwa Kristo atantege nke bufise. Ubwami bwa Kristo ni ubwami butazoshira, ni ubwami atakizobunyiganza. Rero iki gitabo kiratwereka neza ingene abami mu Bisirayeli batanguye ne bashizweho, mugabo kiratwereka ngene bose bagiye bagira intege nke. Uravye nka Dawidi ngene yari yanditse amateka, mugabo byaramushikira akora ivyaha. Ariko kandi turabona urukundo rw'Imana, imbabazi z'Imana, ngene iyo umuntu yihanye Imana imubabarira. Ivyaha Dawidi yari yakoze wamenga ni ivyaha bitobabarirwa. Uravye icaha ngene yasambanije umugore w'umusirikare mugenzi we, hanyuma munyuma akayicisha umugabo wiwe, munyuma akabesha, womenga Imana ikimurandura. Mugabo Imana mu kwihangana kwayo iramuha akanya kimburi, hanyuma munyuma Dawidi arihana, Imana iramubabarira. Iyi ni inkuru nziza ivuga ko umuntu yihanye icaha Imana imubabarira. Ivyaha vyacu ngo navyo tukura tukutuku, Imana izovyeza gusumba sheregi. Kandi uriko urasoma Zaburi ya 51 ni Zaburi yo kwihana. Uwo yisoma yakoze ivyaha yo kwifatanya canke yo kwiyumvira kuri Dawidi, akavuga ati Imana wewe wahariye Dawidi na vyazaha yakora, nanje umbabarire. Hanyuma kandi ningene iyo umuntu yakiye guharirwa ivyaha akwiye kugendera mu mbabazi z'Imana. Dawidi ntiyaciye yihebura ngo ko nakoze ivyo vyaha Imana irampevye, oyaye yarabandanije arongora igihugu, hanyuma arakora ivyiza. Kubera munyuma amaze kumenya ko atari wazokubaka ingoro, yaciye ategura plan y'ingoro ngene izomera, yongera yegeranya n'ibizoyubaka. Tumvikana ko Imana ni Imana iharira, kandi Imana igirira neza umuntu wayo amaze guharirwa, nubwo twahabonye ko hari ingaruka z'icaha umuntu ashobora kubona mu buzima. Rero ubutumwa bwiza buri muri kino gitabo nuko hariho umwami twiteze, umwami w'abami azoza na inganji yiwe, kandi ubwo bwami bwiwe bwaratanguye, kuko igihe Yesu ari ngaha mu isi yavuze ngo ubwami bw'Imana buri hafi, mwihane mwizere ubwami bw'Imana buri hafi. Tumvikana ko abizeye Kristo baramaze kwinjira mu ntangamara y'ubwo bwami, mugabo turarindiriye ubwami bwiwe bitazoshira, aho Kristo azogaruka aje guca imanza. Abami barangwa n'imanza, barangwa n'amategeko, barangwa n'ubwami. Rero uwo mwami Yesu azoza azanye ubwami butazoshira. Nkifuriza rero umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro, umuntu ariko arasoma Bibiliya, kwagira ko gutahura kwagutse. Kwibiti ko turasoma atari kahise k'Abisirayeli, mugabo kandi duce bugufi tumenye ko Imana yatanguye kwihishurira Abisirayeli, arico gituma tuja mu idonido rya kahise kabo, kandi duce bugufi tumenye ko dusenga Imana y'Abisirayeli, mugabo kandi ko ariyo Mana yaremye ijuru n'isi, ko ariyo Mana yatwebwe twese. Hanyuma mugabo cyane cyane tumenye ko hari ubwami buzoza, ubwami buzokuraho ubundi bwami bwose, ubwami bw'ibihe bidashira. Tuzobandanya dusoma ibi bitabo, tuja idonido kugira ngo tahure ukuri kuri muri ibi bitabo. Reka rero turangirize hano, nifuriza ureko aranyumviriza kubona urukundo rw'Imana, nifuriza ureko aranyumviriza kwinjira mu bwami bwa Kristo, kubera tubwinjiramo mu kumwizera, mu kumwakira no mugendera mu mateko yiwe. Nuko rero Yesu abahezagire. Reka n'ubu dusozere dushima Imana, tongera dusenga. Data, turaguhaye icubahiro, turagushimiye kuri Imana iganje, turagushimiye kuri umwami w'abami. Niwe wabanye n'Abisirayeli wabaha abami, nubwo Abisirayeli batakumvira, ariko tubona ngene wahagurukirije abami, hanyuma igihugu ugishira ku murongo, hanyuma bagira amahoro. Turagushimiye ngene twabonye amahoro Abisirayeli bagize muri gihe c'abami, mugabo tubona uri Imana iganje, uri Imana igumi baburira kugira ngo bakugaruke ko bakubahe. Rero umwami byatweretse ko tufise umwami twiteze, umwami ari we Kristo. Rero ndasengeye umuntu wese muri kino kibanza, umuntu wese ariko aradukurikirana atarakwakira umwami n'umukiza, ni wewe mwami w'abami. Ndasenga kugira ngo ushoboze abantu kwakira, ushoboze abantu kubaha, kugira ngo
ubwami twiteze butazoshira tuzobubemwo atankomanzi. Urakoze, turagushimira rero Kristo kuri umwami w'amahoro, kandi ko bakwakiriye baba amahoro. Ugendere umuntu wese ariko arakurikirana bino biganiro kugira ngo akwimikiye umutima wiwe umwami n'umukiza ubuzima bwiwe. Tuguhaye icubahiro kuri Imana iganje, izina ryawe rishigwe hejuru rizashira, mu izina ryawe ryera Yesu, amen.